Au mama yako na baba yako wako wapi? Barenda angalia mbaku wake kule Gweza. Gweza ndo wapi? Kumaira abiri. Ruguru? Mbona wao kwenda? Sisi tulibakia tunatafutia maisha madogo yangu. Kwa maisha yasogee mbele. Sasa uko na badogo yako bangapi? Bawiri. Uko na miaka ngapi? 10. 10. Unapigaga miindi juu unachuuza juu badogo yako mchangi. Kwa maisha yasogee mbele. Maisha ya hizi siku ni hatari. Umeze fresh. Ngoranga manu uvuye kugira ibintu hariya nturana karaba. None ivyo navyo ngo ni ugo muje ahantu hawe. None waci ubandanye ukora bijya bire. Henda nagufasha. Ubona sino gira shatu nyorose. None ibicu biko hariya nabonye mu kigani. Oya. Ibiye urabona iyo ndi hariya aye mu buntu zenya hariya bansaze kiriya gihe. Mba ndiko ndarabiye kugira nyene mbashe kugurisha nkuremo utuntu two gufungura no hamwe na mutonya wanje. Sasa we nisaidie ndo niuzie kilo cha mchele na kilo cha maharage sawa? Unajua kuviemea? Natani pigi hapa uniletee kilo cha mchele na kilo cha maharage. Hivi utafuna bibebo kikuya sawa? Gira shatu nyorose. None ibicu biko hariya nabonye mu kigani. Oya. Ibiye urabona iyo ndi hariya aye mu buntu zenya hariya bansaze kiriya gihe. Mba ndiko ndarabiye kugira nyene mbashe kugurisha nkuremo utuntu two gufungura no hamwe na mutonya wanje. Urabona kari byinshi gwereye kigunira m'igihumbi n'atanu. Desa. Nawe girusarishe mara azi ngene bingora. Nta gihumbi wa mano. Basi turuwasa. Turuwasa. Mane turuwasa turayakoze ikira. Masengs. Turuwasa uzobukoze ndabitware. Sha. Rero ntacu. Nubundi ko bisanze aho muhira. None mwana ni sawa kwanza? Ni sawa. Ibi ucu bikoze iki? Tuteka ibigori bigasha neza. Ni wowe biteka ibigori? Uri kumwe nani? N'abagenzi banje kata tugenda gudandaza. Hari ikindi kintu twashe tubona wewe mengo gomburo nk'umwana bimeze gute? Kuko turiko turabikora kuri yagese mpakana ko rutabikoze. Ariko ntabwo yigera ambwira ko ari mu bihe byo gusama. Waguze kilo cy'umuceri? Ibi rero ibi. Sivyo? Mama yaranda kwereke. Niyo bakugaruye ibi rero je ni je ndabiguhaye bitahane muhira. Sawa? Zimane gwezagiye kongere n'imigisha. Abasambwe. Mugirira rero abakunzi ba STV ati ndabakunda cyane. Ndabakunda cyane Imana bayezagire XTV. Ndabafasha bakazamuka. Yego. Nawe ugize amahirwe Imana igahindura ubuzima bwawe eje wumva ko wowe uri umuntu nyabaki. Cyambere cyo nafasha batishoboye hari imfubyi nyinshi. Nawe je mbase mvuga ati ndafite nahomba. Ariko hari abandi badafite naho baba. Icyambere maze kubona ko nateye imbere. Nashobora kubafasha na Bosi. Meze neza nyakubaho. Bi fresh. Ndigado. Nawe amawamba ishapo. Ari umukobwa yogira inda akaciza direct no mumenyesha makuru ngo je ngufise inda yatigeze ari gucishako. Burya iyo turyama mu nzu tuteza kwiba ko ari abaryama hanze. Kandi surtout iyo umuntu aciye kuri STV kenshi byarankora ko cyane kuko nanje STV kugira aho igeze naciye muri byinshi. Ndavuga ati niko kurunga kamiri ati genda ubashire hajyawe bararyamye iminsi 2 canke 3. Cyumvikana kare wadufashije ubuzima bwacu. Je muri make ibintu byo gufasha mbamona nyene sinova ngo nije nabafashije. Gusa tukaba twakwakira nabi kwiri. Uwa nta nabi mwanyakiriye. Je ndi mu kazi nta bya nabi handi mu kazi. Every story matters. STV murameze fresh. Je ni gudu nkuko vyamye murabizi ndi umuntu wanyu. Ni MC andi kuri STV kuri MIC ya STV murazi yuko turi abantu banyu namwe muri abantu bacu ariko kandi turabaha ikaze cyane mu kiganiro cyacu. Ikindi nubwo dusigaye je ntabaho ibintu cyane ariko ndiko ndaza too soon muzotangura kuronka ibintu neza nkuko vyamye. So ikintu kimwe no basaba nuko mumenya yuko twe tubakunda, hanyuma namwe mudukunda turabakunda, namwe mutuwanka kandi turabakunda, ariko muzotwanka ko mudukundire ibikorwa byiza. So
hari abafana mfise bansavye ko nokurikirana ikibazo cyabaye kuri aba bantu mwamaze kubona muri introduction, ariyo mpamvu n'umwanya ndi ngaha. Ndizera ko nta byinshi mvuze uyu mwanya, ariko byinshi tuzaza kuvuga. Ariko ico no basaba, turi ngaha ku isi kugira ngo twigishane, kugira ngo dufashanye, kugira ngo ibintu bigende fresh. Ndakunze kuronka ama message menshi avuga ati mbega kubera iki nakana bashaka kuba bakora ibintu by'ububeshi. Ikibazo ni kimwe, ndababaza mwebwe abafana bacu, mbega ikintu cyose muhora mubona ku rubuga mu buzima busanzwe ntimuhora mubibona? Kubera iki mutizera ko ari byo kandi ibyo bintu bibaho? Ni kuvuga ngo birabaho, niyo mpamvu mubibona. Ariko turaza abantu bagongana bagapfa, turaza abantu barogana, turaza abantu bakunda umuntu bakarira kwera urukundo, turaza umuntu akunda umuntu akaja no kumuroga. Ibyo cyose ni ubuzima bubaho. Turaza umugore n'umugabo bashwana, turaza umugore n'umugabo baboregwa bagaterana amajambo niki. Ubuzima bwose rero buri ngaha ku isi buriho kuko bwabayeho, buriho no munsi ko bwigeze kubaho. Ibibazo bihaba byariho kuva kuri basokuru na basukuruza bacu, byari bihari. Ndaguha ikaze. Iyi ni STV, ni televiziyo nyine ya mbere ihari ikunda abafana bayo cyane, murabizi. Welcome again na again. Hodi mbea ntibahari. Abo tuje kurondera ndibaza mwababonye muri introduction, muca mutahura abo turi kumwe, ariko ikiganiro nyezina niho gitangurira. Man, sorry sana. Ni sawa none man? Umeze fresh. Ngoranga man, uvuye kugira ibintu hariya nturana karaba. Ni sawa none umeze fresh? Hewe. Tuyagi kidogo. Biko biragenda fresh. Igira none micro bakumve bien. Twari kwicara ariko biraza kutugora, ariko ntaco, reka tube tutumere nk'abahagaze. Hagumera nk'uyegera ngaho kugira ngo tuzibira umuryango. Ni sawa none? Ni sawa no kuri biragenda. ego. Ubona karere gute? Karere Imana dufashije ko amaboko turagerageza. Waravuze subiramo gatuvuze? Akarere ni buke. Ego. Okay, so ikintu cyose ni buke nyine ko kihura nuko bigenda tuneza. Ubona ibintu gute none? Bimeze neza, nukuri ubu turashima ko biri kose kuvaho nk'apa twirukanye tubayeho dutuje. Twarahuye n'umugira neza adufasha aho bonye tuhafashijwe n'umubosi wa STV. Nuko kubaho kwacu ubona tukibayeho. Uramuzi uramaze kumubona amaso cyangwa yabikoze utabizi? Yabikoze nabizi vraiment. Tumva gusa ko ari umubosi wa STV. Nawe turamenya. Ego. Mbe bukuru ari? Bukuru? Ndabasize ari ndani bukuru. Ni hano man? Ni hari. Bosi. Meze neza nyakubaho. Bi fresh. Ndigado. Nawe amawambaye ishapo. None ivyo navyo ngo ni ugo muje ahantu hawe. None waciye ubandanye ukora bijya bintu. Henda nagufasha. Ubona se no gira shatu nyarose. None ibi cubikora hariya nabonye mu kigani. Oya ibiye urabona iyo ndi hariya aye mu buntu zenya hariya bansaze kiriya gihe mba ndiko ndarabiye kugira nyine mbashe kugurisha nkuremo utuntu two gufungura no hamwe na mutonya wanje. Iba yitaka Sapporo ifise volte ya 16%. Ubunyoye butatu uvyuka hezi misi. Abafana banje je ntaco muzomburana nzobabwira. Iyi ni energy barabuza kurenza tubiri. Energy korerwa muri Tanzania mu gihugu kibanyi. So mategeko mumbabarira, ariko mu mategeko jewe si narabona ikiganiro nk'abandi nyene nk'abafana. Harya wari muyarara ni ucu ibi bintu bitorwa bitwara hariya cyane. Ibi turavyegeranya neza mugati bitwara kubigurisha turavuga ko make yo gufunguranye. None iyi ni mari ko ziki mu mategeko. Ibi oya singa mu dukurikirana cyo babikoza uko twebwe utoye ukaronka amafaranga ibyo babikoza ntiba bituraba. Ukeneye gusa amahera nta kindi babigandariza he? ni henshi
kwa Sioni barabidandaza no ngaho kangaro babidandaza nariya mu buhinyuza uri kuramura ko ariye bararuvuye ku kantu usanga bamanise iminzani babigurisha kwa ndamama barabidandaza na mama muri vi kwa ndamama Uragurisha. ndagurisha mama ayabona Nanga. urabona ko ari byinshi goreye kigunira nk'igihumbi n'atanu Desa. nawe usarishe mana bazi ngene bingora nta gihumbi wamano Basi turuwaza. turasa turayakoze ikira masenga Turuwaza uzobukoze ndabitware. rero ntacyo n'ubundi ko bisanze aho muhira none mwana ni sawa kwanza Bisa. ibi ucu bikoze iki Tuteka ibigori bigasha neza. ni wowe biteka ibigori uri kumwe nani N'abagenzi banje kata tugenda kudandaza. udandaza ibigori wowe Eh, ufite imyaka ingana 10. 10 urafise abavyeyi murabana Turabana ariko muri iki gihe baragiye. agiye Bagiye kuraba bakuru babo. numva ikirundi neza urumva igiswahili kurusha ikirundi ikirundi n'igiswahili ukunda kuvuga iki Igiswahili. uvuge basi igiswahili ugira ndakorohereza awish mama yako na babako bako Barenda angalia mubaku wake kule Gweza. Gweza ndo wapi Kumaira 2. Ruguru mbona wao kwenda Sisi tulibakia tunatafutia maisha madogo yangu. Kwa maisha yasogee mbele. Sasa uko na badogo yako bangapi? Wawili. Uko na miaka ngapi? 10. 10. Unapigaga miindi juu unachuuza juu badogo yako mchangi. Kwa maisha yasogee mbele. Maisha ya hizi siku ni hatari. Sasa unasoma? Nasoma. Somo ngapi? La 3. Utasoma magharibi leo sasa? Tena sasa siku zinaenda za kumasomo. Sasa nikuulize kitu kimoja. Kwenu mwe wote kwa ujumla, kwenu mwe wote mko bangapi? Tuko 5. 5. Yaani baba na mama na wewe na badogo yako bawili. Mnaishi wapi? Kuna wengine mkubwa. Hivi haiko. Anatumika botike. Nikipata kashida naendaga na muomba na nipatie. Sasa mnaishi wapi? Hapo Ngozi barabara ya 2. Ndio mnaishi. Kwa banani? Kwabo nani unapayua kwabo ule mzee alikufaga. Utafika. Pale kwa ile botike, ingine rupango pale kwa makara. Sasa wewe nisaidie ndo niuzie kilo cha mchele na kilo cha maharage sawa? Unaiwa kubiemea? Natani pigi hapa, uniletee kilo cha mchele na kilo cha maharage. Hivi utafuna bibebo kikuya sawa? Merci wai. Ukimbie sana. Asante kiria. Batakutilia mshashi utakauza. Utembee mbio nataka kupiga. Sasa man. Unaweza kugura muri tomate n'ibindi byabindi. Abana umwana ngena bayo man. Ibintu biragoye biragoye. Birayumba kabisa. Niyo mpamvu udakwiye kuba uri kwisi gutwenga undi muntu ari mu buzima bubi. Ni kuvuga yuko ubuzima kwisi twese turatandukanye. Kandi Imana ntiyari kurema abantu bangana canke basa byari kuba bigoranye. Ariko kuba turi ngaha kwisi no munsi umeze uko wewe ejo ushobora kuba handi je nka bundi handi. Ushobora kuronka amahera undi akaronka amahera. Gato hano ndabaza ikibazo kugira mushike kuba ngaha byagenze gute? Kamaze Jesse wewe witwa Mengo Bukuru uyu nawe yitwa Jewe nitwa Floribert. Jega ntimuvuga kenshi amazi uraza abantu bari mu bibazo biba bigoye numvise gusa bavuga izina ryawe bisane bwa mumva izina wiwe umengo yari yarahahamutse muri make umengo ibana ariko ni bon kubonye gucyuza ntitwamenye ingene waje ntituzi ingene bamenye ubuzima bwacu eske washise ngaho gute bamenye naho tuba gute iyi mikro ariko urayizi iyi mikro rero nimba ndayifashe urumva ko nico kimwe n'uwayifata ubwa mbere okay ni kuvuga ko ubuzima bw'igura abana buragoye hama hari ikiganiro twakoranye n'umumenyesha makuru bitamiri urabona yarasaza wose usanga nkora akazi kanje ka misi yose bamaze kumusanga urabona barasarishije bivanye n'umukobwa yaje avuga nyine ko namuteye inda ariko naramaye nyine mu bantu ndihagararako ariko meso nyakubahwa umubosi wa STV bakunze wa STV ndabamenyesheje vraiment no kuri boss wa STV radufashije cyane amaze kubona ico kiganiro ntitumuzi sindamuzi vraiment ariko Imana hari yubawe kandi hazagirwa yaragize ikigongo yaravuga ati kweri umutipe nk'uyu yamaze gutera inda ubuzima arimo ndabona n'ikintu kigoye aradufasha
araturihira kano kazu komite sinzi baradutije kugira tubashe kuronka twa turakika umusaya kugira ndako nova muri buri yabuzima na mwene wacu ubu rero tuturije ngaha vraiment no kuri tumeze neza bukari ku buzima bw'abanda bo muri make ku isi ntidukwiye gukora ibintu kugira twiyerekane ariko bikenewe ni sawa kugira ngo ejo bizoborohere kumenya ninde STV ni iwanje cyo ni cyambere ni iwanje kandi nta kintu jewe mfise cyahatari nta birenze nshima Imana ko impuhwe mu zihari mfise aho njyama mfise utwo mfungura mfise dukeya dukora nkahemba umukozi umwe canke babiri bakaryoherwa nivyo nshima tu ariko nta birenze mfise gusa umutima wanje uranyemerera gukora iki kintu ndavuga ati burya iyo turyama mu nzu tuteza kwiba ko ari abaryama hanze kandi surtout iyo umuntu aciye kuri STV kenshi byarankora ko cyane kuko nanje STV kugira aho igeze naciye muri byinshi ndavuga ati niko kurunga kamiri ati genda ubashire hajyawe bararyamye iminsi 2 canke 3 cyumvikana kare wadufashije ubuzima bwacu je muri make ibintu byo gufasha mbamona nyene sinova ngo nije nabafashije gusa tukaba twakwakira nabi kwiri uba nta nabi mwanyakiriye je ndi mu kazi nta bya nabi handi mu kazi iyo turi mu kazi tuba turarondera location nziza iyo twinjira mu nzu ndazi siba ntihashemeye cyane ariko ndazi kuri mwe bwarashemeye canke kuri jewe ni volonce ndavuga ati muronkaho mukikagasaya ndazi ko bimeze neza hanyuma kandi ndibaza ko hari ubutumwa mwigeze kumva n'abaronkanye n'undi ababwira ati ndababaza ati mwokora iki niwe twabivuga ndibaza igihe nciye kuri telefone ya Miri ni kuvuga twifuza kumenya mbega muronse n'umundi muntu kuko umutima iratandukanye hari umuntu ashaka kuvuga ati nofasha akakana murafise muri mwebwe mu mutwe ikintu mwokora muronse ubwo iyo mwaye ko umuntu aritegekanye canke muri ko murondera mu nzira iyihe donc mufise target imeze gute yo kurondera kugira ngo ejo canke hirya ejo muronse nagataye mwashobora kwibesha gute mutegura gute mbo uko tubitegura urabona nk'ubu uye sinigeze nicara nubwo baturonkeje aho tuba wabona ko mbandanya ntora bino kugira iki turonke utwo dufungura na mutonya wanje urabona wewe ko kuva mwaburi yabuzima twari turimo kwa muri ka data yagumye ari gihe wijari giki mugabo yaranyumviye nka mukuru wiwe ubona ukuri ari karaca ku murongo rero abagira neza batubaye hafi nkuko mwatubaye hafi namwe katuronsa aho tuba vraiment turonse n'abaturonse uburyo bwo gukora twokora ego turafise projet yo gukura amaboko mu mpuzu tukabyo dukora turashobora kudandaza boutique turashobora cyangwa gukota nk'umurima tukarimisha ahantu tukaraba ingene ubuzima bubandanya cyangwa turashobora kuraba ingene yani twiyunganganya mu bikorwa byose bishoboka tukarangura nk'imisigati tukarangura ibitoki inanasi tukadandaza yani we ahari yankamurika muto yabanje gakora nanje ngakora tugahuriza hamwe ubuzima bukabandanya ego inyuma y'ivyo byose je sindi boss wa STV jewe nyene STV ndayisangiye n'abafana banje bose n'umuntu wese aca kuri STV je akajambo boss sindakemera cyane rero ikintu gihari ni iki kubera ko jewe ikintu cyose mpora nondera kugikiramo inyigisho ibi nimba bibakubaye ko we n'uyu ejo birafise aho byabaye ko benshi birafise aho bizosubira kuba ko benshi mbega wewe je ubuzima bwawe nibwahinduka utegura kuzoba umuntu nyabaki mbo ni kuvuga ko aho Imana igushize naho nyene wakira ego yani je y'ubuzima buramutse buhindutse aho Imana izonshira hose no kuri nzohakira kuko nahangeze uyu munsi ni kubw'Imana no kubwanya kubahwa wadufashije mu boss wa STV no kuri Imana muhezagire kandi mwongerereza imigisha ko byareka arakora byose muhezagire nde mu boss wa STV imuhezagire ko yaradufashije cyane vraiment kuba dufise aho tujyamo uyu munsi kandi mukadati arashimye kuduta araduterera kandi turi abana ba data ego ni kuvuga ko nanje Imana iramutse impezagiye nkaba umuntu muzima nk'abandi nkagiraho nishikanye nanje narabajya abandi bakiye muri bujya buzima naciyemwo nkaramwe nabo ndabafasha bakazamuka ego nawe ugize amahirwe Imana igahindura ubuzima bwawe ejo wumva ko wowe uri umuntu nyabaki cyambere cyo nofasha abatishoboye hari imfubyi nyinshi nawe je mbase mvuga ati ndafite nahomba ariko hari abandi batafite naho baba icyambere maze kubona ko nateye imbere nashobora kubafasha nanje abajya ba mu mferegi makanepo ego turabe kwanza umwana wanguriye ibiharage byawe kandi rese nambwe ibiharage ibyo nibyo mukora guteka iwanyu ibi kubera ko waguze ikiro cy'umuceri
ibi rero ibi sivyo mama yara ndakwereke niyo bakugaruye ibi rero je nije ndabiguhaye bitahane muhira sawa Imana igwezagiye kongere n'imigisha. abasambwe mbwira rero abakunzi ba STV ati ndabakunda cyane Ndabakunda cyane Imana ibayezagire XTV. merci beaucoup bye rero umuze kubiteka sha musangire nabanani sivyo bye sasa kaka rero muri make hari ikindi kintu twashe tubona wewe mengo gomburo nk'umwana bimeze gute reka wangu ni hatari mbone kuvuga ko ujya musi basanze hari aye ndiko ndakorera ego yaraje mfise inda yawe ntuzobahe n'umwana amashuri yanyu yabandanya ndavuga ati none gabasha ndi wakane muri aba bantu nicyo kunda ndo umuntu w'umugabo rero narihagaze ko nk'umugabo nyene ndavuga ati je inda ndayemera genda kwaso nzoza tuvugane ariko ntabwo byari biruko ntabwo niyumvira neza kujya mpogoye bafise inda oya sindavyumvira neza vrema gusa nase kumusarisha mu bantu kweri kutavyumvira mbo nizere ko umuntu w'umugabo yateye inda vrema ashobora kubimenya kuko turiko turabikora kuri yage simpakana ko tutabikoze ariko ntabwo yigera ambwira ko ari mu bihe byo gusama oya kandi ndibuka kumenga twarasa nabikingira mugabo umukobwa akubwiye ati je mfise inda yawe arashobora ko yarari karangerageza mugaje je suis sûr ko ashobora kuba adafise inda vrema wewe uvuga ko ashobora kuba atayifise like ikindi kintu kikuvuga ko ibikwereka ibindi bikwereka ko iyo batayifise nibi mbo ni kuvuga ko kibinyereka yani nta nebimenyetso nigeze menya none hasi hari umukobwa yogira inda akashiza direct n'umumenyesha makuru ngo je ngo ufise inda yatigeze abigucishako ico kintu kirabaho urumva ariko yaramaze imisi ngerageza akamwe none sheri kubo wowe uko nkeneye urandonka ariko me sinamye ubuzima bwawe koko sinamuhisha ubuzima bwe wanje mugaya akamubwira none nk'ubu ntwaye inda byogenda gute imvira none utwaye inda byogenda gute nyene byogenda nkuko abandi bisangwe bigenda twovyakira uko bije rero ashobora ko yarimvira ati reka ronda mugerageze wa muntu ndabe kwa nkunda nacyo kintu naraciyumviriye cyane ariko nubwo yo bayifise koko sinomuhakana ko nari sango ndamukunda kuko nawe yankunda mugabo je suis sûr katanda afise vraiment sawa ico cicujya tuzokirondera kuri we mbega nk'ubu hamwe yovuga ati nkene tupime wowe uri tayari gupima nawe okay sinoshobora guhakana ko twaje gupima kuko kujya gupima niyo nyinshi yo kubona ivyo ko yambesheye no katambeshe ego sinoshobora kubihakana narinze nemera imbere ya kamera ko nateye inda umva mbwiye ngo tuje gupima ko no vya mutashatse ko tuje gupima inda no kazogenda kuza no menyesha makuru miri umwe nyene yasanga yari ku kazi kuko ntiyoza kumpenda ndi je nyene ngo tugenda gupima inda nabwira genda uzane ya kamera na ya mikrofone ya STV kandi tuje mujawe kubikura bitaro tujane ku bitaro nyene dushikeyo bapime banyereka ate wa sinzi ndamba babipima gute ntagenze abaganga ariko nibo babizi bizosaba ko muja mu bitaro we cyangwa mira zo batorera ibitaro kugira ngo wowe ntuzopangane n'umunani n'umuganga nawe ntazopangane n'umuganga muje ku bitaro mwese mutari mwiteze yabatware surprise ahubwo rero no kubwira na miri ntiyo dutwara oya kuko urabona ko iriya gihe nabonye bazana na miri sinzi ngo bajuko ahubwo rero iciza tkuraba umuntu yani atazi n'ivyacu akatubwira twe dufise ingorane zimeze uko turashaka gupimisha inda uwo twereka ibitaro vyiza bagenda kubidukorera hama bakatujana tugashikayo miri turi kumwe nujya mukobwa na jewe tugashika kwa muganga bakaturabira inyishu y'ibibazo byo bazwe yarabajya munsi turaba ko ubuzima bwohinduka two tuntu mushaka gukora uburyo bukakwira muzo dukora ariko reka je nshimira abantu bose bagira umutima ku bandi bose tubashimire cyane uwiyumviriye ati kugira commentaire cyara bambwiye ati Andy kenda muri ibi bintu rakenewe nabone umutima hari habumva ati je yabamfise ni $10 nozibahaye canke nzobaha canke ukabona nyine ko biriko birabuza amahoro abantu rero abo bantu bose n'abantu akamaro nugira commentaire yonyene commentaire ati eba bya muntu ngira akamaro rero nshimire Imana yatumye ko muri nshobora kuyumvira ati banza murabaho muri kisa gasa burya si vyatwese ariko mena rero ibyo byose intumbero nimwe mbega ejo nawe ubuzima nibwahinduka uzobanda ico nico kintu kimwe ndabasigiye ejo namwe ubuzima nibwahinduka muzoba muri abantu nyabaki muzo kwibuka ya myaka kugira ngo mumenye ico mwokora mu mwanya je ndabashimiye cyane nizeye ko tuzobandanya tuyaga byinshi
ndabasige kandi nizeye ko biza kugenda fresh sivyo. ego murakoze cyane kandi mbaranakoze kuba mwaratwiyumviriye ko gose kuko aha turi uyu munsi tuhakesha mwebwe Imana bahezagire cyane yongere ihezagire n'abakunzi banyu ihezagire naho mukura ego Ariko kandi Imana ihezagire n'abafana bacu bose. Merci beaucoup. sawa Witwa gute? nitwa Floribert Be. ego turabashimiye cyane Imana ibongera imigisha n'abakunzi ba STV Imana bahezagire no kuri kuba mudushize ahantu numva tubikesheje Imana ego mukore muronka Yeah. mubashe gufasha abandi batifashije. Asante sana. kandi ikindi naco n'abafana nyene babona ubuzima turiko turacamwe nabo ntibicare ko barabona amaisha ni magumu barabe ico bodufasha kugira nyene turaronka gasosi ngayo urabona ibintu biragoye. Je abafana banje barabizi nkunda gusaba ngo fasha naka nama nabivuze. Je ndabivuze ucumengo nije ndabishize mu ariko iyo umuntu avyivugiye ni vyiza gusoma canke we akiyumvira nikomeze ngo ugwaye umva ari umuntu aba merewe n'abagomba apfe ujyana urumva shawa biragoye so umufana n'umutima muradukunda turabizi kandi murakundana ivyo birakwiye ibindi byose nabo baragize ndagushimiye fulani hanyuma kandi ndashimiye wowe ukunda kugira commentaire nkeka guhera ikiganiro cyambe bashaka cyanyuma wowe wese ubikora onodozi biraturyohera cyane tukabona nyene ko utatangwa iyo ntakoraje baguma bavuga urihe kwa ariko nagarutse kandi man turi kumwe kandi byose bizogenda fresh ngo kumbe kandi ngo turi kumwe birashoboka ariko kandi ikintu ndagutekereye wewe nk'umufana wa STV mbega ibi biri ko biraba kuri aba bantu wowe byarigeze kukubako wifashe gute mbe wari ukwiye kwifata gute mbe niwo vyagushikira uzokwifata gute canke bigushikiye ubuzima bwahinduka uzogaruka wifate gute ndagukunda cyane wowe nkunda ndakunda nawe utankunda kuko umunsi umwe uzonkundira akazi kanje urashaka kunyanka ariko nkundira akazi kanje jewe keza nkoze nabi nyanka nkoze neza reka kunkunda gukunda akazi kanje ndabakunda cyane musigare bien gatugira ati big up sana bro twabanye fresh ibihe byiza ku bafana bacu ba STV bye rero waze safi sana Every story matters.